ndibuka ko kugira umugabo ashobore kuvyakira byaramugoye kuko nabandarira iminsi yose. Ndibuka ko hari igihe kibegeze ko sigira amahera yo gusumira rasyo candayihera undi muntu. Birumvikana. Ngira nico kintu camubabaje mu buzima mu myaka yose twabanye. Kuko me fans mwiriwe cyahe mwaramutse bivanye naho muherereye. Niba tkomeze neza cyane gose abatameze neza abagwaye mwese ndababwira yuko Imana ibakunda cyane mwihangane Imana irababona. Ni karibu kandi rero kuri Host TV wa mukobwa wanyu n'ubundi akora uko ashoboye kugira ngo abaha ibintu vyiza ibintu bibafasha bibubaka. Ni karibu cyane gose kuri we muntu utarakora sabone winjiye kuri Host TV rya mbere klika kwa ukanuka ko kuri sabone kugira ngo ugume ubona ibiganiro mu zambere za bose. Rero kuri wa muntu mushasha turaguha ikaze ku muryango mukuru umuryango waguse turaguha ikaze cyane wisange aha ni ku muryango ugukunda cyane. Nkuko mubibona rero turabona imbere yacu umushitsi no musi twaronse umushitsi kuri Host TV. Reka rero tumwakire ikaze cyane mushitsi. Ku mazina yanyu mitwa bande ku muntu ababonye irya mbere niyo mwingere Ivete urubatse cyangwa n'umukobwa? Je ndubatse. Urubatse? Ego. Wubatse ufite imyaka ingahe? 17. Byo biraboneka. Umuntu akuravye arona yuko ukiri muto deja. Uracari muto vraiment wagize mariage ukiri muto. Ufite abana bangahe? 3. Yo umwana mukuru afite imyaka ingahe? Afite imyaka 8. Umugabo ndashaka kumenya iyo parcours yo kuba waragize mariage ufise imyaka 17 ans. 17 iyo myaka ni Mikey gose tuba tukiri mu myaka y'ubushuhe cyane cyane abakobwa tuba tukiri mu myaka yo gushuha cyane. Imyaka 17 byagenze gute iyo parcours wayibanyemo gute? Bon biba bigoye vraiment ibintu bigoye kwakira mugari igihe nyene bishika ugasanga nyene wagiye bitewe n'impamvu kanaka. Ndibuka ko kugira umugabo ashobore kuvyakira byaramugoye kuko nabandarira iminsi yose. Ndibuka ko hari igihe kibegeze ko sigira amahera yo gusumira rasyo candayihera undi muntu. Birumvikana. Ngira nico kintu camubabaje mu buzima mu myaka yose twabanye. Ariko gatoyi wowe kuri wewe wumva nikihe kintu woshobora kubwira abantu nk'abakobwa bariko baraba ikiganiro petete batarubaka canke bashaka kugira mariage bakiri bato? Nikihe kintu woshobora kubabwira? Kubera ko hari igihe umuntu udusanga avuga ati jewe nk'imyaka yiwanje numvise témoignage y'undi muntu ndashaka kuvuga ati jewe vraiment numvise ivyo bintu ivyo yaciyemwo jewe sinagira mariage nkiri mutoyi. Wowe kuri wewe wo mubwira iki nk'umukobwa akiri muto ashaka kugira mariage canke atarayigira? Wo muhanura iki? Bo bivanye hari igihe umuntu ashobora kugira mariage akiri muto akirinda ingeso mbi. Birafasha kenshi kuko ujya mwanya wo gufata uja mu ngeso mbi ubufise wundi muntu akokipa mu rugo. Urumva maze kuja ku mugabo nta bintu byo guma shuha n'abandi bantu niki umenya ati mwanya n'umwanya ndafise umuntu angera ashobora gutaha ukitwararika basubira byo mu rugo. Ibintu vy'agakoko hanini hari igihe bigabanya kuko utangura kurondera abandi bagenzi baba mama. Ariko benshi nkunda kumva bavuga yuko kenshi urugo abantu bakiri bato batarushobora. Nivyo? Aya ararushobora. Deja buse n'abana batatu urumva urarambiyemo. Ego. Basi mu bisanzwe nishwa y'umuntu. Kubera ko benshi hari n'abagenda bakuze kandi urugo rukabananira. Bikanga. Ego. No kuvuga yuko umuntu wese ariko aradukurikira. No kuvuga wewe muri wewe nishwa yiwawe. No kuvuga rero reka tubabwire sije yatuzanye hano uyu munsi twaje kuganira ku bagore no ku bamama. Nkuko mubibona turi le 8 mars turi ku munsi wahariwe umukenyezi. Niyo mpamvu rero mubona n'ubundi nazanye umuntu ngaha umugore mwiza cyane
kugira tuyage. Duhere ku bakobwa cyane cyane, kandi abakobwa nitwe tugeramiwe cyane gusumvya abahungu, nitwe tugeramiwe, nitwebwe cyane ibintu amagorwa menshi afata abakobwa, sinzi ko urabibona. Niyo mpamvu rero uyu munsi tuje kwicara mutora agatebe abakobwa twicare tuganire tuyage. Kuri wowe ni ikihe kintu ubona cyane cyane kitubangamira gose? Ikintu kibangamira abakobwa hanini n'amahitamo. Amahitamo yo guhitamo umuntu mushobora kubakana. Ego ariko hama ikindi gishobora kubabangamira ntibumviriza impanuro z'abantu babaruta. Ego ikindi naco bakunda kugendera ku gakuku kenshi. Ego nivyo bikunda kubabangamira cyane cyane. Ariko je ndibaze ko hariho abantu usanga ari kutamenya, petete ugasanga nk'ubu ashobora kuba ataribona yuko ari ivyo bintu aba bikora akenshi, canke ugasanga udafise nk'umugenzi canke umuntu akuba hafi, ugasanga petete ugasanga nk'ubu ivyo ujamwo ubona umenga nibisanzwe. Akenshi je novuga yuko n'abagenzi hamwe hari igihe usanga bariko baradutwara hano tutazi, hamwe n'abagenzi wogira attention ku muntu w'umugenzi. Akenshi wowe nka wewe muri jeunesse yiwawe wari ufise abagenzi bameze gute, witwara gute? Je kenshi nakunda kuba ndi jenyene. Kubera iki? Hari igihe nyene bishika ugasanga nyene ubundi wamahitamwo ni wewe n'umutima wawe gusa. Ego kuko ugiye gukorera ku bintu by'abandi bantu birakunanira. Ariho je nibaza yuko no kugira abagenzi ni vyiza. Ego umugabo ukaraba umugenzi wawe muriko mujahe mushaka gushika hehe. Nivyo nico c'abagenzi nico, kuko niwagira umugenzi ameze neza nawe uzomera neza. Niwaronka umugenzi akunda gusenga uzokunda gusenga, niwaronka umugenzi akunda inzoga nawe uzokunda inzoga, abakunda ikirori nawe ukunda ikirori, kubera basi kenshi nibo mugendana, nibo muri kumwe umwanya wose musanga muri kumwe. Bimwe wa mugenzi wawe akora nivyo nawe usanga wagiye gukora. Bavuga n'ubundi ngubana na suneba ugasuneba nkawe. Ego mugabo no kuvuga yuko amahitamwo no kuvuga yuko shaka tucinjiremo cyane amahitamwo. Kuri wowe ukungene ucumva cyane tucinjiremo cyane tucinjire mu mizi. Kuri wowe amahitamo? Kuri jewe burya guhitamwo umuntu muzobana ikintu kiba kigoye cyane, harabamwe no gusenga. Kuko uvuze ngo mpitemwo ibigaragara gusa vyo kugora, kandi umuntu mutarabana mushobora kumumenya. Ariko je pense yuko peut-être ushobora nko kuba wowe nk'ukungene we wahisemo, peut-être urashobora nko kuba waravuze ati jewe hari nk'udukarite nka dutatu canke nka tune cyane nubwo twoba tubiri basi wokwibira abandi ukagira nk'akabanga ku bandi bantu bariko baradukurikira. Wowe wararavye ku muntu muzokubakana. Nibaza ngira bivana n'igihe umuntu bavuga ati jewe nshaka umuntu ameze ukuje, kungire nari imeze navuga ati mu buzima je sinzokundana n'umunyeshuri. yiga kw'ishure atonda. Navuga ati umuntu akiri kw'ishure bakimugurira amakaye navuga oya. Umuntu akidependa n'abavyeyi. Ego hama yumvira ati none umuntu akija kw'ishure bamugurira amakaye nanje bakangurira amakaye bazoshobora kukurera. Umunye bashobora kundera kwe. Usanga nyene bagisebwa ubuzima bw'abavyeyi. Rero urumva je mu buzima navuga ati oya bizokunda. Mugabo rero n'utundi turengene nagenda ndaraba nkavuga ati burya umuntu ashaka kubaka hari avuga ati je nshaka umugabo azoba ameze uko, umwe avuga ati mbega azomenya ko abana bakeneye umukate canke azomenya ko je hageze ko nambara ibintu nyene nk'ivyo. Kuko umuntu nubwo bamukigendana uramubona, nubwo basi umuntu adashaka kumenya umuntu nyene neza muga umuntu uramubona. Numva no kuvuga amajambo make wewe wavuga ati umuntu afise inoti
nitwobana kubyara n'ibisanzwe. Hariho n'igihe umuntu ashobora kuba afise amahera mugabe ikanga ko mubana. Yego. Hanini n'urukundo utitayeho ngo umuntu arakenye, utitayeho ngo afise amahera menshi, hanini n'urukundo. Rero abajene b'iki gihe ivyo gukunda sivyo barimo, bakunda ibintu. Yego. Ariko ntamenye ko ushitse mu rugo ivy'ibintu bija ku ruhande hagasigara hakora urukundo. Twongeye ko yuko n'imyaka y'iwacu yose ibisigaye tuba tuyisigaranye tuzoyibanamwo n'abo bantu tugiye guhitamo. Kubera ko abakobwa kenshi duhurumbira ibintu. Yego. Utitaye ko mubaza umuntu uri umugabo canke uri umusore, urumva wewe amaze kuronka icyo ashaka, kuko ubunyana abantu benshi bakunda abantu bivanye n'icamugombako. Akamukunda kubera akeneye nk'amafaranga cyangwa avuga ati urya ni nakenera Minerva arazoyimpa, mugabo ntabaze canke vy'ukuri akaraba nk'abandi bantu ashaka kubaza aturya muntu muzigute. Umva baba bamaze kuvugana gusa nta mwanya wo kwitaho ati urya muntu uramuzi, akabaza n'amakuru basi agatohoza. Umva twikondera inoti. Umva wowe bayishakira inoti gusa, ivyo kubaka sivyo abarimo. Nk'akarorero je ndafise umugenzi wanje yakundanye n'umuntu azi ngo n'umusore kumbe n'umugabo. Babanye hafi imyaka myinshi, imyaka hafi 8. Aza kumenya mu nyuma ko ari umugabo, ariko haba ikintu mu muryango. Kumba asanga wewe n'umugore wa gatatu. Umva ko biba ari ibintu biba bitoroshe kuvyakira, kandi ntushobora kuvuga ati ngo ndagiye maze kuvyara abana batatu, kuvuga ngo ndabataye ndagiye. Umva ko kiba ari ikintu kigoye. Urumva no kuvuga yuko abakobwa cyane cyane turagiramiwe prema, ku mahitamo cyane cyane. Kandi urumva ni bya bintu uvuga ati uno muntu twaramaze kubakana, twaramaze kuvyarana. Yego. Biba bikugora ingene usohoka, kandi ugaje usanga umva consequence mu nyuma, ugasanga muri ko mubana nabi. Urumva akenshi usanga hari igihe usanga atari nico yera, avuga ati wewe petete nk'ubu ari gihe usanga uwo mugenzi wawe ashobora kuba yamugiye ko kubera amahera. Yego, birashoboka. Mugabo urumva yuko ayo mahera mu rugo vyahavuye biba biburudubi. Umva ari ibintu biba bigoye, biragoye cyane. Reka ntaco tubandanye. Hari ikindi kintu abakobwa n'ubundi turacari ku bakobwa nyene. Abakobwa no kuvuga ko turakunda kubesha muri relation. Turabesha cyane. Ariko wowe ndibaza yuko hamwe biragira consequence inyuma, nubwo kubera ko akenshi kubesha hari ikintu muri wewe uguma wumva umengo umuntu uzorabe umuntu yo wamubeshe canke iyo wabeshe, nubwo bitaba ari byo muri relation. Uzosanga hari ukuntu nubwo abaje wumva umenga nyamba yashavuye akaza agatangura kuvuga nk'ubu nyamba yashavuye agatangura nko kuvuga, wowe wumva umenga umenga uri kurikanga. Aha yabimenye biza kugenda gute? Urumva rero niyo mpamvu cyane cyane nko muri relation kenshi usanga biratugora, kandi ntimwibaze hari abantu benshi nk'ubu bariko baratwumviriza ugaca bumva ngo tuko turabivuga nk'uko ugaca baza ko ari ibintu vyoroshe, two tubifata nk'ibintu bisanzwe. Urumva cyane cyane nk'umukobwa usanga afite nk'umwana. Ikintu je nashaka guhanura abakobwa, nuko bobwizana ukuri, kuko umuntu nubwo munyegeza ikintu fenda ufategeza aho kimenya, hari igihe bishika hakaba accident. Kuvyara biraba, kuvyarira muhira n'ibintu bibaho vyama vyabaye. Rero amaze kuronka nk'umuntu ashaka kumurondera kugira asho kubana, aho kumubwiza ukuri ko yavyaye gaca muhenda garacari inkumi. Ariko rimwe ndibaza yuko hari igihe usanga nk'umukobwa abesha, basi ashobora nko kubesha akavuga ati namubwira ko mfise umwana yo campeba yuwi wawe naja. Hari abantu usanga afise ubwoba akavuga ati urya muntu urya muhungu petete namubwira ko mfise umwana yo mpeba. Ivyo vyumviro sivyo. Kuko nyimba umuntu yagukunze yashaka ko nkango ni kubera ufise umwana. Ahubwo niho yo gukunda, kuko avuga ati nyimba ujyararonse umwana arazishingano z'umuvyeyi.
rero tatu baca bagomba ko kubona yuko avuze ko ari umukobwa ko ari ivyo vyiza muga mu nyuma bikakuzanira ingaruka mu nyuma kuko nyimbo umuhungu wamubeshe kutavyaye mu nyuma agacumva waravyaye urumva ko ari ibintu biza kuba bibi gusumba mumaze kubana ako konyene kashaka gutuma urugo rwanyu rusambuka canke mukabana nabi rero nobahanura ko bobwizanye ukuri ari ugukunda akagukunda akwanse ngo ni kwera wavyaye ntaba ari wawe ucumureka kagenda ego bon nibaza yuko mu bisanzwe uzorabe ikintu ari ci wawe ibyo wocamwo byose utegerezwa kuba iki wawe n'abahungu n'uwo muhungu nyamba azoba ari uwawe ndibaza yuko uko bizoca ibyo muzocamwo byose ntazoguhera ngo kubera ufise umwana ndavyibaza mugabo ikindi nuko abakobwa hamwe basi hari nk'umukobwa ariko aratwumviza akaca yibaza yuko nk'ubu petete nyamba afise umwana akaca avuga ati mwebwe shani kubera ngira bitababayeko ntavyo mwomenya wowe yumva yuko umenga twa turabivuga ni ibintu bisanzwe kuri wowe nkawe wamukura muko gutinya gute ubundi ho umuntu kugira ategure kuzobana n'umuntu tegeza kumubwira ibintu vyawe vyose ego kujyanye umubwira nyimbo uvuga ati ndase amahera ukamubwira ndayafise nyimbo uvuga ati ndase konti ukayimwereka utegezwa kumubwira ko umwana umufise umuntu atoshobora kugutahura ko ufise umwana ndumva ko yashaka kugutahura waba uzirasi ego usumva umubwiye ko ufise umwana akabitahura ni navyo vyiza kurutayeho uwo muhenda kuko urumva umuhenza akabimenya mu nyuma ubunye petete ngo nyinshi ziriko zisambuka kubera ivyo abantu barabeshanye bashaka kubwizanya ukuri oya n'ubundi umuntu muzobana utegezwa kumubwira ibyawe byose ego nyimba wavuze ati ndafashe decision yo kubana naka mubwiza ukuri ibintu byose kuko nubwo binyegeza umunsi n'umusazo bimenya aha no basi uko kunuguma wiyagiriza aho kana kuguma wiyagiriza hamwe karatuma urumva wabeshe uguma wiyagiriza uguma wumva yuko umengo uwo muntu arabimenye urumva mugabo kandi ibintu wiyumviye kundi muntu sico kimwe nuko wowe bimbwira wowe bimbwiye petete hari kungene shobora kuvyakira muganda ndavyumviye hanze sinshobora kuvyakira ndavyakira mu mubabaro mwinshi cyane kuri umukobwa rero uriko uratwumviriza ukaba hari ikintu uhisha umusheri wawe umukunzi wawe bimubwira mutarabana kubera ko ushobora kuba uriko urica kazoza kawe canke kazoza kabana muzovyarana n'uwo muntu ugasanga petete bizomwafekta muri kazoza kubera ko ibintu vyinshi dukora hari ibintu bimwe tuzobona muri kazoza bizotubako muri kazoza ikindi naco hari ukuntu abakobwa twikanga ko dukuze ugasanga imyaka yacu ariko tuko turayihisha mugabo kuri wowe wumva niyihe myaka wumva umuntu avuga ati ino myaka kima ndayifise n'ukuri nashaje kubona torenza kuja ku mugabo je nibaza kwitaba aho umuntu hagereye ko agenda nibaza ko agenda nigiye kiba kitaragira gusa ego je numva twavuze ibintu byinshi cyane ibintu ku bakobwa twavuze ibintu byinshi cyane vraiment ku muntu yize ndibaza ariko ariga vraiment ariko yize ya impanuro watanze zirakwiye vraiment ku bakobwa abakobwa twumvise abakobwa nibaze yuko muri ko marabitahura muri ko murumva kino kiganiro neza reka tuje kuba mama rero bamaboko igihumbi bamama wacu nakaye kajambo babarira akajambo nashaka kubwira abavyeyi ego baraduhayagiza muri bamaboko igihumbi ibintu nyene vyinshi amajambo nyene gutakakiza abavyeyi ngo murabamikazi biki ibintu nyene vyinshi turashoboye abamama barashoboye ego ariko nagomba guhanura abamama nubwo badutakagiza batubwira amajambo ntitwibagire inshingano zacu nk'abavyeyi ngo duce turengera abashinga ntahe hari ukuntu cyane cyane nk'uwo munsi mukuru w'ino munsi
usanga abamama benshi badakora inshingano zabo nk'uko bibereye nyene ugasanga nyene umumama umunsi yabaye sindabibazwa ahubwo uwo munsi nka jewe nk'umumama nk'icyo nobabwira niwo munsi waba bakwiye kujaho ukicara ukavuga mbega uwo mwaka wose namaze nakoze iki mu rugo nihe ntitwaye neza imbere y'umutware wanje nihe nakoze amakosa nihe ntitwaye neza imbere y'abana ni giki ngiye guhindura mu wundi mwaka ugiye gutangura ntiduce tubibinani muranumva ko hariho nabo bishikuka mva ngo bagiye baraye mu kabare ngino musingo ngo ntiduteka ngo bateka abagabo ego umugabo uko yoba ari kose imisi mikuru bimeze uko ari kose utegezwa kumwubaha mu majambo make urumva ntibitwibagize abo turi oya ahubwo nyimba mu mwaka uheze warakoze ahubwo ukore kuruta uyu mwaka uheze wakoze urabaho aho utitwaye neza tunasabira imbabazi garige tubakorera amakosa bashingane mugani tubasaba imbabazi tuba dukwiye kwicara hamwe tukavuga ati hari bitagenze neza mu rugo byagenze uko nk'umushinga nawe wanje mbabarira rero ego no kuvuga yuko dukrotira no kuvuga ko mu majambo make nko tugire nka conclusion nk'ibintu wovuga ati umuntu wese ariko araraba kino kiganiro ariko aragikurikirana agende atwaye bino bintu nyamukuru wogenda umubwira nyamba ari nka bitatu canke petete ibyo ushobora kuba wumva wamubwira ati ibintu nibyo bintu wofata mwa kino kiganiro. Akajambo kanyuma nagomba kubwira abamama bako baratwumviriza uyu munsi, tugende duhinduke cyane, ntiduce tuja mu ngeso mbi ngo nuko umusingongo ari umunsi mukuru w'abamama, ahubwo nuko umwe wese yofata ingingo akavuga ati aho ntagenze neza ngomba guhindura ibi nibi bibenze kunuka. Ntituje kurara mu bubare ngo canke dusuzugura abatware bacu canke ngo tugende uko tutabereye, ahubwo twige nyene uvuga ati ubunye ni hayengero ryo guhinduka, hamwe nzobera ikitegerereza abandi, hamwe no gusenga byose birashoboka. Murakoze cyane, niryo jambo twababarira. Murakoze cyane uno musi guteramisha abafana bacu, nibaze ko mwaryohewe cyane, no mama mwiza cyane yari imbere yanyu yabaganirije, nibaze yuko mwize vraiment twize ibintu byinshi. Murakoze cyane rero, nibutsa kuri wowe muntu utarakora sabone, utaragira j'aime, mugire partage ku bagenzi banyu, abamama benshi tubabone, tubone ubutima bwanyu, mugire na commentaire. Eske ikiganiro mwacakiriye gute? Mwagifashe gute? Eske nibihe bintu mwize? Ni peut-être ushobora no kuba hari ibindi bintu dushobora kuba twibagiye kandi byingira kamaro, wowe ushobora kuba wabyumvise we mu mama canke mukobwa, ushobora kuba wumvise tutavutse, uvyandike muri commentaire uko mwakiriye ibiganiro. Ikiganiro turakeneye commentaire nyinshi, turabakunda cyane. Ciao ciao.